Izo ni indirimbo zo guhimbaza Imana zaranze igikorwa cyo gushikiriza umurongozi mushasha w'ishengero rya Baptiste yo mu Rukaramu Paruwase ya Rukaramu yo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, aho iryo shengero ryari riramutse rishikirizwa kuri uno wa Mungu igenekerezo rya 15 Ntwarante umwaka wa 2026 umurongozi mushasha Edimo Gakiza kugira ngo arirongore. Yishimikije ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yosuwa igice ca mbere umurongo wa 6 kugera ku murongo w'9, aho Yosuwa yabwirwa gushikama agashira amanga kuko ari wazoshikana ishengero ku ntumbero y'Imana. Reverend Pasteur Julien Sengiyumva yarahaye impanuro uwo mukozi w'Imana, aho yavuze ko umwungere mwiza akwiye kuba uwuja imbere intama ayoboye maze nazo zigakurikira. Ndi umwungere mwiza kandi inama zanje zumvijwe ryanje zikankurikira. Imana ibwira Yosuwa ngo igitumye naguhagurukije nshaka ko abantu bajabukane ubashikane mu gihugu cy'isezerano. Ico mbere ni vision. Iyo uri kuraja, iyo ujana abantu ni mu gihugu cy'isezerano. Imana ngo ubajane mbona ubashikanye. Ni washika Imana kubaza ngo babantu naguha barihe. Mu kwakira iryo banga ryo kwatigwa mu burongozi bwa Paruwase ya Baptiste Rukaramu, aciye bugufi Edimo Gakiza ashigikiwe n'umupfasoni wiwe yarasengewe maze arambikwako ibiganza n'abakuru, maze araheza ashikirizwa ibimenyetso by'uburongozi bw'iryo shengero bigizwe n'igitabo canditswemwo abanyeshengero bose ndetse n'ikimangu c'iryo shengero. Iwe umwambike ubwiza bwawe mwishengero agaragare ko ubwiza bwawe ndamusengeye. Pastor Edimo Gakiza yaragaragaje umunezero inyuma yo gushikirizwa ayo mabanga ndetse acamenyesha bimwe mu vyagiye gukorera iryo shengero. Ivyimviro by'ijambo ry'Imana ntiba byoroshe kuko usanga harimo abantu bafise ivyimviro bitandukanye, bafise ubumenyi butandukanye. Rero uyu munsi ntahura yuko ari igikorwa mpawe coroshe ariko kandi kitoroshe, kuko badubwiye yuko gisaba kwihangana, igikorwa cyo kuragira ubusho bw'Imana kandi bisaba n'ubukerebutsi. Rero ku bwanje navyakiriye neza kandi ndabinezererewe ariko impanuro baduhaye twizera yuko umuntu ntiyazikurikiza ko bizogenda neza. Igikorwa ca mbere ngiye gukora ubwa mbere hoho ni kongereza inyigisho abakristo tubakundishe gukunda ishengero kandi bakunde n'igihugu, kandi nkuko nabivuga imbere y'ishengero nifuza yuko abakristo bo mu micungararo ya Rukaramu eka mbere n'abene gihugu bari impande y'ino Paruwasi ya Rukaramu ko nzobandanya kubafasha mpereye aho uwo nsubiriye yaragejeje mu kubafasha mu kubigisha uburyo bashobora kuzana impinduka yuzuye, ico no kwitwa nka transformation holistique, kugira ngo abakristo basenga bimwemu ariko kandi bafise amagara meza, na cyane cyane ko igihugu cacu kidashobora gushika ku mbona kazoza cihaye mu gihe ishengero ridafashe ya mbere. Umwungere wa mbere arongoye ishengero ry'Ababatista mu Burundi yaratekereye impanuro abarongozi batandukanye b'iryo shengero. Umwungere kandi arakwiye gusenga cyane. Ha mpande yo gusenga cyane, umwungere arakwiye gusoma Bibiliya kenshi gashoboka ku murango no mwijoro, kandi akama yicara akarimbura ivyo yasomye, akavyumvirako, akabyizanako, akibaza ati mbega jewe ibi mpejeye gusoma binyigisha ikije ubwanje, nikihe cigwa ndabikuyemo, nihe nyigisho ndonse muri iki gice mpejeye gusoma imbere yuko niyumvira kuza kubishikiriza abandi. Ivyo bikorwa rero bikaba byasozerewe no gutanga utuganuke two gukeza uwo murongozi mushasha.